Reka ndabaramutse. Uyu mubona ni igihangange muri CNDD-FDD Rev Ndikuriyo. Sinzi ko mwibuka mw'iyi minsi iheze narabasangije inkuru ndababwira imyereka n'imbere y'iri koraniro ryahuje ibihangange muri CNDD-FDD abantu baraye basimburanye. Ni kuvuga uyu nje kugira ngo tuvugane kuri uyu mu Dr Tade Ndikumana yarayakuwe asubirizwa uyu. Ibi byose ngo marabwira iyo byazananye bigaruka hahandi. Hari inkuru nakoze ngaha mu ndwi aheze indwi zingahe, indwi zibiri mbabareka ndayirabe igihe nayikoreye. Hari aheze imisi indwi zibiri niho nakoze iyi nkuru mvuga kutumvikana kwari hagati y'ibihangange muri CNDD-FDD imbere yuko rino koraniro kaminuza riba. Nerekana ko hari abantu benshi bashigikiye Rev Ndikuriyo kandi ko Rev Ndikuriyo afise ijambo rikomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Reka ndamubagarukanire. Uyu Rev rero akomeje n'ubundi kwigaragaza canke kugaragaza ingufu zidasanzwe. Ku bisanzwe bugiye tuko turakora ibiganiro ngaha hariho ibintu mwe mufata nk'ibintu bisanzwe, ariko buryo ubutumwa burashika. Nk'ubu kutumvikana kuri mu mugambwe CNDD-FDD bivanye nuko bamwe bose bashiraho ababo canke bakagerageza gushiraho abazobashigikira kugira ngo bongereze ingufu mu ruhande rwabo. Aha ndavuga nko muri basamura ku ruhande rwa Samuragwa n'uruhande rw'Iragi. Ibi bikomeza gucanisha mu bano, ariko ibintu bibera muri CNDD-FDD ntavyo ushobora kumenya ku bisanzwe utari umuntu nyene uri ndani. Reka ndabasangiza inkuru y'uwo munsi. Ndaza kumbure guhereza kuri bino bintu. Ndabasangiza inkuru y'ikombogwa ry'uyu mushinga ntahe Tade. Uyu Tade, Dr Tade Ndikumana, uyu yaraye abogojwe. Murazi ko yari hafi mu biro kwa Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Angeline Ndayishimiye ni umukenyezi bivugwa ko afite ijambo ridasanzwe muri iyi minsi. Murazi ko hariho n'abagiye barakugwa mu mabanga kubera Angeline Ndayishimiye wenyine yaba yabishatse canke yabigizemo uruhara. Ibi sinabigaruka ko kubera ko iyi nkuru yo ciba ndende kandi ngomba ko tumara kanya gatoya gusa. Uko bimeze rero, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye akuye mu mabanga. Reka ndabaramutse rero nshuti zanje bakunzi munkurikira. Ejo igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Neva ejo yarasubirije Tade Ndikumana. Yagenye mu mabanga uwundi muntu mushasha ni uyu mukenyezi mubona. Uyu mubona niwe yagenye ejo, yamugize umunyamabanga nshingwabikorwa murantunga mu biro vy'umukenyezi wiwe OPDD Burundi. Ni umusekreteri executive mushasha. Ubu yitwa ni umudokiteri nawe nyene Dr Liliane Nkengurutse. Yaje asimbura uyu turiko turabereka Tade Ndikumana. Uyu nawe n'umudokiteri yahahora sinomugaruka ko muramuzi kuva kiri umushikiranganje. Ni umuntu yabaye hafi cyane y'aba bantu, haba ku ruhande rwa gukorera Evariste Ndayishimiye mu bimunezereza bimwe. Ibi kumbure ndaza kuronka akajyo gatoya kubigaruka ko, ariko mwumve ko uyu yari yasimbujwe Doriane tuberetse. Muti rero bimeze gute? Reka tubanze twibukanye ko uyu Ndikumana Tadeyo yari yagenywe muri aya mabanga guhera mu mwaka w'2024 igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu. No kuvuga ko rero ibiro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bijejwe iterambere OPDD Burundi hamwe n'igisata co mu biro vy'umukuru w'igihugu cyashinzwe n'uyu nyene Perezida Evariste Ndayishimiye imbere ya Angeline Ndayishimiye. Mu bandi bakenyezi bose babaye abakenyezi b'abakuru b'ibihugu, nta mukenyezi n'umwe w'umukuru w'igihugu yari yarigeze ahabwa ibi biro. Vyahereye kuri Angeline Ndayishimiye
ni umugambi mushasha uwo muperezida nyene Evariste Ndayishimiye yashizeho. Hari n'abavuga ko yabikoze kugira ngo yiyegereze ubutunzi canke yegereze ubutunzi umukenyezi wiwe. No kuvuga kuva ashizeho uwo mugambi hari amafaranga y'igihugu aja muri uyu mugambi nyene uza gufasha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri kino gisata nyene kitari gisanzweho. Hari imyidogo bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye gufata iyi ngingo atigeze agisha inama nshingamateka canke inzego zibijejwe. Ni umugambi wenyene yatanguje, ni ingingo wenyene yashizeho kugira ngo haze haboneka amafaranga menshi aza muri kino gisata, babone ukuntu banyonora n'umutambukanyi wiwe. Sinzi ko mwadukurikiye ngaha mu minsi heze naravuze muri Solidarite baridoga yuko amafaranga yahora agenda muri kijya gisata nk'aba bantu bamugaye baba bakeneye za ngingo zisimbura izindi, bajya ibintu bahora baronka ntibakibironka. Hari abari bakeneye ubufasha bwinshi bahora bavuzwa, bamwe batakibironka, ugasanga amafaranga yari kugenda hajya ahantu agenda ngaha muri OPDD Burundi muri kino gisata cegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Hari n'andi mafaranga usanga ava ngaha bakarongeka muri fondation umugira neza ya fondation yiwe y'umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Urumva ko hariho kwidoga bivanye nuko ubutunzi bw'igihugu buba busa nuko buriko burasesagurwa canke babwishirako. Hariho imigambi nagenda abona irangurwa kubaka amashuri meza, ugasanga bayistiriye fondation umugira neza. Iyi fondation ni yande? Ni iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nuvuga ni ya Angelina Ndayishimiye. Rero niyo kubaka ishuri ry'akarorero bakavuga ko havuye amafaranga hehe na hehe, iri shuri mwumve ko atari ry'igihugu, ni rya Angelina Ndayishimiye. Hariho nigeze kwandika no muri commentaire ndabaza abantu uti none aha mwavuga ko leta idashobora kubaka ishuri nk'iri, mugabo fondation mugira neza akaba ari yubakira ishuri. Ibaze namwe ni ishuri ryari ryuguru umenga nimba ari Matongo, nimba ari mu Bukeye, nimba ari hariya za Bukeye gutyo za Matongo za hariya muri bya bice, yego Muramvya sinda muri bya bice niho bagura ishuri ryiza cyane ry'akarorero ryiza rya fondation mugira neza. Ndavuga ati ni byiza, aho kwa amafaranga azagenda hanze y'igihugu ntaco bokora imigambi ngaha mu Burundi. Ni byiza mugabo nimba ari amafaranga yinjira muri aciye muri Solidarite, kubera ko ubwa mbere batari bwubaka irya shuri, mugo bamaze kuyakatisha ugasanga uwuzi kuyakoresha reka yakoresha, kandi bikaba ku ruhara rwiwe ku mufuko wiwe. Bice bigaragara ko ubwa mbere amafaranga yinjira mugabo kumbure bakayajya. Reka twihute rero mumbabarire twibandanirize. Hari imyidogo rero canke kwidogera urwego rw'umukuru w'igihugu. Umve aho bahera, bavuga yuko uyu mufasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye arahabwa budget, kandi budget ahabwa ubu ngo isigaye iduga buri mwaka, ngo irenga miliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Ikindi kintu, uyu mukenyezi arafise abakozi bamufasha amabanga, barimwo nk'abahanuzi bajejwe protokole, kumenyesha amakuru, be no gukora imigambi imbere n'ibindi vyinshi. Ibi vyose biri kuri uyu mukenyezi nyene. Bose barongowe na secrétaire exécutif, aha nawe arafise ngo igihagararo c'abashikiranganje. Iyi yose ni imyidogo kuri iyi OPDD Burundi. Iyo OPDD kandi irafise imbuga zayo zo gushikiriza ko amakuru atandukanye, kandi zino ngo zitandukanye n'izibiro vy'umukuru w'igihugu. Hano niho bahera bavuga ati urugwego Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyari kwitora wenyene ngo arushireho nk'uko bishatse, bari gukoresha loi organique, ngo ntabwo uyu mukenyezi uwo mushinga ntahe ari we perezida w'igihugu yari kwiyumvira ati kashireho urwego. Kandi noneho kuko bice biboneka ukuntu kubera ko ari kumbure ari urwego rw'umukenyezi wiwe,
ruba rutwagwa n'umukenyezi wiwe, ni nko kwishiriraho nyene ikintu mu nzu, murumva ko ntibiba biboneka neza. Nuko gusaba narinda, burya utarinda nk'ibi bintu ntubona bikora, woca ubona umenga nyene ugeze kankunzi canke ugombye ko ibintu bija mu nzu iwawe. Murumva ko n'amafaranga ya budget ahabwa atari amafaranga makeya, amamiliyardi ni menshi, kandi hari n'andi mafaranga aca ava hirya no hino agenda aratangwa. Iyi niyo myidogo rero, ni bimwe mu vyo bidogera mu vyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze, bica biba bibi ibintu rero kubikora nk'uko. Reka twihute. Abakozi bo muri Ntare House bavuga ko uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Angelina ngo hari n'ingingo yagiye arafata zihindura uko abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu bari babayeho. Bisa nuko Angelina Ndayishimiye ari uwundi mukuru w'igihugu canke umukenyezi afise inguvu zidasanzwe, kubera ko hari ibintu yagiye arahindura. Hari igihe twigeze kuvuga amakuru karavugwa muri presidence, hari muri 2024, igihe uriya wari umuvugizi w'umukuru w'igihugu hariko havugwa amajambo atari meza, hanyuma ngo nivyo vyatumye kumbure Angelina Ndayishimiye yegera ibiro vy'umushingantahe wiwe. Sindabigaruka ko kubera ko vyararenganye, mugabo mu nyuma vyagiye kugaragara yuko amafaranga ariko atangwa muri ariko arahabwa iyi OPDD hoba hariho kugira ngo biyegeranize ubutunzi bw'igihugu mu muryango wabo. Hagati aho hariho nka burya bushira hamwe usanga nka burya bw'abana batamba, burya bw'imyambaro ihabwa bajya bagira amadefile, usanga utwo tuntu twose bagiye baduha abana babo. Muri make hariho amafaranga menshi ava muri leta agenda mu muryango w'umukuru w'igihugu, kandi ivyo n'ukuri nta muntu yovyishimira, murumva ko atari vyiza. Bica bigaragara nko kwiyegeraniriza k'ubutunzi bw'igihugu, kubera ko yaba basi ayo mafaranga yaja mu ntoke z'abandi bantu vyari vyumvikana, mugabo kuko aja mu murya muryango. Hari n'amafaranga yavuye ngo muri BRB menshi, sinzi ko muvyibuka, menshi yagiye mu muryango w'umukuru w'igihugu muri ibi bintu nyene vyo vya bajya abana hajya bita gute, babana batambara, nabo kwa abuzukuru ba Ntare, menga nabuzukuru ba Ntare. Rirya shiramo ry'abana batamba, burya irya ngo nishiramo ry'umwana w'umukuru w'igihugu. Amafaranga menshi cyane yavuye muri BRB agenda mu muryango wabo. So nta byinshi navuga rero, reka mugo twihute turabire hamwe bino bintu. Ikindi kintu kivugwa kuri uyu mupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ku bukazi bwiwe canke ku nguvu afise muri iyi leta n'amabanga yakije kibanza arimwo, hari aho bishika uwo Angelina Ndayishimiye agaha amategeko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil. Ibi ni vyimboneka rimwe, kubera ko nko kuri babandi bahaciye nko guhera kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza, ujya ahari wari umukenyezi wiwe ntuzenya Denise Bucumi Nkurunziza, ujya ibi ntiyabikora. Niyo mpamvu bavuga ko uriya uwo Angelina Ndayishimiye bujya kubisanzwe ngo arakaze cyane gose. Ibi ngo arabikora cyane, kandi gutanga amategeko ku bintu bimwe bibera mu iyi leta nyene. Nk'akarorero, uyu mufasoni w'umukuru w'igihugu ngo haraho bishika agatanga amategeko mu biro vy'umukuru w'igihugu, agaha nk'amategeko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil. Ibi kabisa ngo kandi arabikora. Hariho vyinshi vyakozwe, sinzi ko mwibuka, hari igihe twigeze kuba tubona avuye nko mu rugendo hanze ku kibuga c'indege bamwakira kujya bakira perezida. No mu miseze nabonye mu kumuramutsa umwe mu bashikiranganje n'imbatare bande, nabonye apfukama hakwa gupfukama hasi. N'iyi foto yaravugishije abantu benshi cyane, baravuga ati none ibi vyubahiro baha Angelina Ndayishimiye ko birenze. Nkaca nsubira inyuma nkibuka nko ku gihe ca Petero Nkurunziza ko uyu mufasoni afise ubu Denise Bucumi, ibana wamenga si n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Uko yigenza yari yoroshe, ibintu byose nyene yabikora buke buke, mugabo nyene Angelina biragaragara ko akunda icubahiro cyane. Niyo mpamvu kandi arafise
arafise n'ukuntu nyene akaze umuntu agereranije kuraba. Hari n'ibindi bavuga burya Angelina yagiye arakora akarorero ni gatoya, ni nkamwe yavugwa ingene yategetse ko igisata co gufatana mu nda kiva mu bushikiranganji hariya mu bushikiranganji kwa Artemo Katihabwa akakijana kwa Gabriel Nizigama. Uko yabitegetse byabanje gukorwa atategeko ry'umukuru w'igihugu ribanje gukora. Artemo yarabanje kuvyanka mugabo mu nyuma vyahavuye bikunda kubera ko inguvu za Angelina Ndayishimiye burya si inguvu zisanzwe. Nari nababwiye mu kanya yuko hariho ivyo bamukora ku kibuga c'indege byo kumwakira nk'umutegetsi adasanzwe kujya bakira umushikiranganji wa mbere, mugo nyine abantu bagiye baravyamiriza bavuga ati none Angelina Ndayishimiye ni perezida ninde yo kwakirwa nk'uko. Rero kubera induru z'abantu vyahavuye bihagarara, mugabo nubwo vyahagaze vyari vyatanguye abatari bake barabibonye bamukubitiraho tapi rouge mu buryo budasanzwe nyene. Bajya mu Kinyarwanda arakunda ivyubahiro vya hatari. Reka nihute. Dr Tade Ndikumana yari umushikiranganji, sinzi ko muvyibuka, kandi yabaye n'umushikiranganji wa nyuma ajejwe amagara y'abantu wa Perezida Petero Nkurunziza. Muri ico gihe haravuzwe amadosiye atoroshe nko kubesha abarundi ko atakiza ca coronavirus ca covid gishobora gushika mu gihugu c'u Burundi, ico twita ikinyoma. Byaranabandanije iki kinyoma nyene kirabandanya no mu gihe uyu mushikiranganji Ndikumana Tadeyo we nyene ubwiwe yari yamaze gufatwa aja kuvurizwa mu gihugu co ngaho hakurya yacu muri Kenya. Haravuzwe n'ayandi madosiye atoroshe muri ubwo bushikiranganji, amwe tutogaruka ko kumbure hari n'ibindi usanga vyabera mu kinyegero tutazi wumva ari nkinsa ko kubivuga. Dr Tade Ndikumana ni umwe mu babitse amabanga ajanye n'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Muribuka ko icyamwishe burya Petero Nkurunziza nticigeze kimenyekana neza kuko bavuze ko umutima wihagaritse, mugabo ibi abarundi bavyumvise gutyo mugo ntibavyemeye, kuko n'ubu muze mugombe mumvirize baracavuga yuko Nkurunziza yishwe. Burya icyamwishe ntibakivuga, bavuga ngo yahawe uburozi, yabuhawe nande, baramuvuga mugabo byose nta vyemezo bihari, ariko tukemera ivyo leta yatangaje ko umutima wiwe wihagaritse. Kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye aziye ku butegetsi, abashikiranganji bamwe barakuwe. Abari basomambike ba muri leta ya Petero Nkurunziza barasimbuwe, barakuwe, ariko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwo bwagumije ku cizere canke bwagumije ko ivyizigiro ko Dr Tade Ndikumana azoguma akora neza. Nivyo vyatumye akomeza kuba umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu, mbere mu nyuma yarajanye no mu bushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi, aho se ni muri ya leta nyene ya Evariste Ndayishimiye. Inyuma yaho harabaye guhindura leta yari irongowe na Generale Alain Guillaume Bunyoni, nawe nyene yayigiriyemwo. Ariko imbere yuko Tade Ndikumana ajanwa mu biro vy'umufasoni mukuru w'igihugu, Ndikumana yakomeje kugirirwa ikizere kidasanzwe kugera ubaboneka nk'umwe mu bashikiranganji bake cane gose bari muri leta ya Petero Nkurunziza, bagumye hafi muri leta ya Evariste Ndayishimiye, bagumye bizewe ko badashobora kugira ico bononye canke bonona muri leta ya Evariste Ndayishimiye, ko murazi yuko abantu bose bari muri iriya leta ya mbere ya Petero Nkurunziza nta numwe gisigaye, bose yarabahinduye. N'uwari yarahamaze igihe kinini nk'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, nawe nyine murazi ko aherutse gusimbuzwa uwundi. Rero nta mushikiranganji ndibaza n'umwe, kwanza abantu bose bari muri leta ya Petero Nkurunziza bose barabasimbuye.
Neva yarapanze akarere kiwe mu buryo butandukanye nuko byari bipanze bwa mbere. Mu ngingo yasohotse ejo rero mu itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga impamvu uyu Tade bamuhinduye bakamusubiriza uyu Liliane Nkengurutse. Uyu Nkengurutse yabaye secrétaire exécutif agira gatatu kuva iki kigo OPDD cy'u Burundi cyashinzwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2021, ubu tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2026, ni ukuvuga imyaka 5 irikubise. Ikindi twibutsa nuko inyuma ya Tade Ndikumana na Tade Jean Bosco habaye wundi yitwa Tade Jean Bosco Girukwishaka, hanyuma hashingwa kino kigo ca OPDD Burundi. Ngayo nguko kimwe nabwira ko nza guhereza ko aricyo nari guherako ni iki. Nari nababwiye ko nza kubasanga ikangarukane wa mushinga ntahe. Uyu mugabo buriya ntimunaboneje buriya ndamukunda. Igituma ndamukunda ni iki? Ni kubera yuko Reverien niwe muntu wenyene ahangana na Evariste Ndayishimiye. Hari abantu bibaza yuko Reverien ivyo akora aba yabigiye inama na Evariste Ndayishimiye kugira ngo babe baraha abantu uruvugo baronka ivyo bavuga. Mugabo Reverien burya ibintu akora n'ibintu bimurimwo, ararinda ntatinya kandi arashigikiwe. Ivyo akora byose abikora nko kurinda. Gusa ibintu bibera muri CNDD-FDD ntetse baguhende, bibera indani bigahera indani, bimenyekana n'ibike. Burya bijya ibintu tumenya nibikeya ku bintu biba byabereye mu mugambwe CNDD-FDD. Uhera kera yaza gusambuka twabimenye, byavuzwe ukabonera sambutse. Hari ibintu byinshi byagiye biraba muri CNDD-FDD biteye ubwoba, kandi bimwe no birabandanya. Aha niho rero udashobora gutahura neza impamvu nk'uyu Tade yaramaze igihe kinini muri kiya kibanza ahavuye akugwa. Murazi ko hariho ikibanza ca Samuragwa, hakaba n'Iragi. Iragi ni Reverien, abo mwiragi kwa Petero Nkurunziza ni Reverien. Tade tumwite ko yari wo mwiragi, haje yarari kumbure nta wuzi ko yarahari kugira nyine ngo ku gitsure cy'uyu mugabo ntawo bimenya. None nimba hakuwe kubera iki? Niko baragatsika nyuma Reverien yarasigaranye mu mwiragi, muri mwiragi kariho karacika. Bavuze Samuragwa muca mwumva ko ari kwa kubarazwa ingoma, nabo ni Ntuzenya Evariste Ndayishimiye. Havugwa byinshi rero nyuma y'iri kugwa rya Tadeyo. Ese none Tadeyo agiye gushigwa hehe? Ibi tuzobigaruka ko kumbure mu nkuru turiko turatohoza, nitwara nk'amakuru akwiye neza tuzoje tubabwira ibijanye na Tadeyo. Ariko cyakoze muganga Tadeyo nuko nubwo yakuwe atagiye kurima. Murabizi yuko ni umugumyabanga akomeye kandi yegereye ubutegetsi, yabakoreye neza. Nubwo bomukura ntibashobora gucamukura burundu, bashaka kumuhandi mabanga, kandi imbere banashaka bikunda gushika gutyo ugasanga bahawe amabanga menshi asumba ayo bari bafise ubwa mbere. Uyu mugabo na Reverien Ndikuriyo arafise inguvu muri CNDD-FDD, niyo mpamvu mubona n'amatora yarabaye yarayagarutse. Kandi kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ibitari bwigere bibaho ngo habe biringo bibiri umuntu yikurikiranya ngaha anya mu mugambwe mu gihugu cy'u Burundi. Ariko wewe ibiringo bibiri arabikubise kandi izuba ripfa. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye. Kumbure nihagira andi makuru tuza kugomba kubasangiza kubijanye n'iri ikombogwa rya Tadeyo canke ibindi bijanye n'ibi, dushobora kongera kubibaha ngaha. Gumana natwe kuri YouTube channel Seneri Nyankamugayo. Reka narabibutse ko abandi makuru nkaya ushobora kuyasanga kuri YouTube kandi Urugendo News. Izi mbuga uko ari zibiri zose niziwanyu, ushobora kuhasanga amakuru, tubaha amakuru tukabahana n'ibimenyetso. Ahanje ndabashimire mvuga ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Turaza kongera guhura kandi mu kiganiro kizakurikira. Muheza gigwe.